Muraho neza murakaza neza kuri ku mafaranga hama uyu munsi tukaba tugiye kwigira hamwe amabanga 10 udakwiye kwivugaho mu buzima bwawe kuko aya mabanga iyo hagize ibanga na rimwe ushobora kwivugaho mu buzima bwawe ni bya bintu ushobora gusanga ubuzima bwawe butariko baragenda neza ugasanga ya mabanga uvuze ugasanga niyo bakoreshe mu kurwanya mu iterambere ryawe. Mu gihe tugezemo hariho abantu benshi baza yuko kuvuga ibintu biberekeyeho bakibaza yuko aribwo bwenge, ariko ico nokubwira nuko kuvuga buri kintu kimwe cyose kikwerekeyeho uba uri gushaka kwisenyera mu iterambere ryawe. Nuko hari ibintu bimwe woshobora kwivugaho, ariko hakaba n'ibindi bintu woshobora kugira ukareka kubivuga, ahubwo bya bintu ukabihereza umutima wawe akaba ari ubyimenyera, kuko iyo bivuze ibintu byo bashobora kwifashisha bashaka kukugwanisha. Rero ico no gusaba nuko wofata umwanya ukumviriza iyi video, kuko ibi bintu 10 bishobora kuguhindura ubuzima ugasanga iterambere ryawe wari ufise ugasanga girutse ku muvuduko wo hejuru. Rero ico no gusaba nuko wofata akanya ukicara ukanyumviriza, kuko ibi bintu hari abantu benshi bage babishira mu buzima bikagenda bibahindura ubuzima bwabo bwa benshi. Rero nawe ico no gusaba nuko wovyumviriza hama ugacutangira nyine ukabishira mu buzima, kuko byoshobora kugufasha ejo hawe ugasanga harahindutse. Rero nuko wonyumviriza tugatangira ku kintu ca mbere, nivyo byo bari vyiza. Hama ikintu ca mbere ushobora kugira ibanga mu buzima bwawe n'imigambi yawe. Ico no kubwira coco nuko utofata imigambi yawe ngo uyibwire abantu bose, kuko iyo ufashe nk'imigambi yawe ukayibwira abantu, usanga bantu uri kurabibwira ugasanga nibo bariko baraguca intege, ugasanga bariko barakubwira ngo iki kintu ngo ntuzogishikako, ugasanga bariko barakubwira ngo kanaka ngo yabigenjeje uku ngo bica biranga. Rero ico no kubwira nuko nyamba ufise imigambi yawe nuko woyikora, ahubwo ukitanga ugakora, bobo abantu bakabibonera mu ibikorwa byawe bakabyo vyivugira, nivyo byoba vyiza kurusha. Hama ikintu cyo ca kabiri woshobora kwirinda kuvuga mu buzima bwawe kigira ibanga n'amafaranga ufise. Ico no kubwira ntukivuge amafaranga ufise, kuko iyo uri umuntu ugenda wivuga amafaranga ufise utuma uronka abantu baza bakwegera, ariko bakaza batakwegeye kubw'urukundo, ahubwo bakaza bakwegereye kubwo ayo mafaranga ufise bashaka kuraba ukuntu boshobora kugukurako amafaranga. Rero nuko amafaranga woyareka akagaragara mu bikorwa, hama akaba ariyo yivugiraho ko wogenda urabwira abantu ngo ufise amafaranga. Kuko mu gihe uzoba ufise amafaranga ukaba uri wa muntu winumira kubivuga, nta muntu uzoronka ashobora kuza kugora. Ariko mugo ni wavuga yuko ufise amafaranga, ushobora kuzobona abantu baza kugusaba amafaranga kubera bazoba bazi yuko yafise, ariko wayabima ugasanga n'ubucuti mwari mufitaniye ugasanga burasenyutse. Rero nuko ufise amafaranga iryo bibanga ryawe ukabihisha, ntihagire umuntu n'umwe woshobora kubibwira. Hama naco ikintu ca gatatu utoshobora kuvuga mu buzima bwawe wobigira ibanga n'ibibazo byawe byose. Ico no kubwira nuko utovuga buri kibazo ca buri hantu hose, nuko wohitamwo umuntu umwe ukaraba wa muntu w'umwizigirwa ubona yuko atoshobora gufata bya bibazo byo bamubwira ngo ashobore kuza bikugwanisha, ahubwo akaba ari we ubibwira. Aho uko wogenda urabivuga muri public byoba vyiza kurushaho uko wogenda urabibwira abantu canke ukavyigumizamwo, ahubwo ugafata bya bibazo byawe akaba ari wewe ushobora kuvuga ati reka ndabindaba ukuntu no bitorera inyishu, akaba ari wenyene bitorera inyishu, kuko navyo vyogufasha cane. Ikintu naco ca kane udakwiye kuvuga mu buzima bwawe n'amabanga y'urugo, kuko ushobora kuba ufise nk'umuntu mubana mu rugo ugasanga mugabo hari ibintu ubona bitagenda neza. Si ngombwa rero ngo uce ugenda ngo uze kubivuga mu bantu uvuge ngo umuntu tubana ameze gutya uze kumwararaza, oya. Ahubwo iciza nuko uja ahantu mukicara hamwe n'uwo muntu mubanye mu rugo, mukaraba ukuntu mwoshobora gutora solution y'ivyo bintu, kuko iyo mugiye murabibwira abantu usanga ba bantu aribo bya bintu mwavuga aribyo baje kugaruka
bashaka kubagwanisha kugira ngo babashire hasi. Rero nuko mwokwirinda kuvuga amabanga yanyu y'urugo, ahubwo amabanga yanyu y'urugo mworaba mukavyimarira muri babiri, kuko nivyo vyiza kuruta uko mwojana amabanga yanyu mu rugo ugasanga muyajanye mu bantu. Rero vyobafasha cane. Ikindi kintu naco ca gatanu ushobora kwirinda kuvuga mu buzima bwawe ni intege nke zawe. Ico nokubwira, ntukerekane intege nke zawe aho ziri, kuko abantu igihe bazoba bashaka kukurimbura, mu gihe abantu bazoba bashaka kugushira hasi, bazoca bifashisha muri za ntege nke zawe. Namba babona utinya ikintu kanaka kugira baze bagushire hasi, nuko bazoca mw'ico kintu nyene wababwiye, babona aho hantu babona udafise inguvu. Ariko mugabo mu gihe uzoba uri wa muntu uterekanye intege nke zawe, bizoba bigoye kugira ngo umuntu ashobore kuza kugira ngo ashobore kukurimbura, kuko ntazoshobora kumenya ahantu yoshobora guhera kugira ngo ashobore kukurimbura. Rero nuko nyamba ubona ufise intege nke zawe, nuko iryo bibanga ryawe ukavyigumizamwo, bikaba ari wewe ubizi, kugira ngo mu gihe abantu bazoba bashaka kugusenyura bize bibagore, ntibaze baronka ahantu boshobora kumenera. Ikindi kintu naco ca gatandatu woshobora kwirinda mu buzima bwawe ni ivyo umaze gushikako. Ico nokubwira nuko utokivuga cane ibikorwa vyawe umaze gushikako, kuko iyo uri wa muntu uguma uvuga ibikorwa vyawe umaze gushikako, bituma abantu bakugirira ishari, ugasanga vya bintu washitseko, ugasanga ba bantu bakugirira ishari ugasanga baciye babijamwo mu kubirimbura. Rero nuko nyamba ari ivyo umaze gushikako, wewe wobishira ku mutima wawe gusa ukabandanya ukikorera ivyawe, nivyo vyoba vyiza kurusha. Ikintu naco kindi woshobora kwirinda mu buzima bwawe nuwo mukundana. Ico nokubwira nuko namba ari uwo mukundana utomwerekana cane mu buzima bw'urukundo, kuko ntabwo vyoba ari vyiza. Wosanga hari ivyo vyoshobora kwangiriza mu mubano wanyu canke mu buzima bwawe. Ikintu naco c'umunani woshobora kwirinda mu buzima bwawe ni imigambi yawe y'ahazaza, kuko iyo uri umuntu uvuga imigambi yawe yo muri kazoza, ushobora kuyivuga ariko ugasanga ba bantu bagukikije, ugasanga ni ba bantu bashatse kuza gusambura iyo migambi yawe kugira ngo ntuzoshobore gushika ku iyo migambi yawe. Rero uko ico nokubwira nuko nyamba ari imigambi yawe ubona ufise yo muri kazoza, nuko utogenda urabivuga aho ubonye hose, ahubwo wobifata ukabigira ibanga ryawe, kuko nivyo vyoshobora kugushitsa ku kintu gikomeye cane. Ikintu naco c'icenda ushobora kwirinda mu buzima nico utinya, kuko iyo abantu bamenya ikintu utinya barabikoresha kugira ngo bakugenzure. Ico nokubwira rero nuko wokwibaka mu mutima wawe, nyamba arico utinya akaba ari wenyene ukiza, apana kugenda urakibwira abantu, kuko nibamara kumenya ikintu utinya nico bazoshobora kuza kugira ngo nico bazokwifashisha kugira ngo bashobore kukurimbura. Rero nuko nyamba ubona ufise ikintu utinya, nuko wocigumizamwo kikaba ibanga ryiwawe, kuko vyogufasha cane mw'iterambere ryawe. Ikintu naco ca cumi arico ca nyuma ushobora kwirinda mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwose. Ico nokubwira nuko utokwivuga ubuzima bwawe bwose, kuko si bose bagukunda, si bose bagushigikiye, si bose bakwishimira, kuko hariho abashaka yuko usubira inyuma, hari abashaka yuko worimbuka. Rero nuko ubuzima bwawe utobusangiza abantu bose, ahubwo ubuzima bwawe bwoba prive, ukabaho wewe ku giti cawe, ukabaho wewe nyene ku bwawe, kugira ngo ntihagire abantu boshobora kukugirira nabi. Hama nshuti zanje, burya ico nokubwira nuko ubuzima utogenda uvuga vyose, kuko umuntu w'ubwenge si wa muntu avuga ibintu cane, ni wa muntu ahubwo amenya igihe ca nyaco co guceceka. Ico nokubwira nuko wokwiga ukabaho nk'umunyabwenge, ukirinda ibintu vyinshi, kuko ivyo bizotuma iterambere ryawe riza ku muvuduko wo hejuru.
hamagaze nimba wakunze ikiganiro ukore subscribe kandi ucumanuka nepfo muri commentaire umbwire mbega nirihe banga wumva utazokongera kwivugaho mu buzima bwawe. Ikiganiro cyacu kikaba kirangiriye ngaha, tutibagiye yuko ngaha tuhacisha ibiganiro vyerekeranye amafaranga n'inkundo. Rero ndabashikiriza kino kiganiro nkaba nitwa Ntirampa Pascal. Ciao ciao.